Chagihe nzananye nana. Uri show uri kumwe n'ujya mu ex wawe wundi ntavuze. Oui. Hajya igihe ndakuramukije hari muri show nahone hari harenze ko nk'imyaka nk'umunani. Turaramukanya. Turi kumwe n'abagenzi banje turamukanya. Umufana wawe okay. Ndamuramutse. Haba ubukurikira rero. Yasanze muhira kundamutsa. Kandi sinari nazi ko je nanje sinari nzi yuko ari uyanje. Nzanyo na Mukombozi. Niba bahuje na Mukombozi ndo bamukwe. Ndo bamukwe hasta la Victoria siempre. Lucifer. Igiye kubwira kagukunda. None wavyakiye gute mu gihe ari umwe mu bantu wabona kuza ariko nawe ukiri muto. Ndamwemereye kumuronderera umukobwa. Ya. Ego. Kweli acha blagi. Some blagi la. Unatahura? Kama kawaida birazwi ko jewe vraiment utari small mama utari small mama ni duhut. Nikija kan rest in peace Mr. Rikas. Mari mwakira. Arakaruko ko makanza mu mutwe. Ndolilo ndagukunda. Nanje ndagukunda. Bisho atari. Nanje ndagukunda. Radri Mungu akusame. Kubera je na c'est vrai. Nari mu bad boy. Kubali. Naratukana, narakwana, ntari kibanze. C'est normal. Mais byose nahinduwe nande Aloriane. Niba kiyatora ingingo yo kuvuga ko jewe ngeneye ko umupapa w'abana banje ahinduka akaba yisonera, akaba azi ivyo arimwo, akaba menya ico ashaka ko umuryango wiwe uzoshika. Loriane nabiro bitaro vyongere. Nabiro bitaro vyongere. Ari nziragaze yababeshi. Nzizi kabisa. Loriane Lorilo. Umuzukuru ni ryari? Umuzukuru wande. Sije sindavyumva neza. Il faut que uforme na nitu isiye bien. Twumvise yuko umwana wawe simba ntaragira kabyara. Mwana wawe gutora umwana. Lakini batoto bangu banajulikana kwi. Kuna mwenye hajui mtoto wangu. Hari umuntu atazi umwana wa Roriro. Hari umuntu atazi umwana wa Roriro. Umwana wa Roriro uvuze umwana wa Roriro veut Mbega manager Loriane. Yakiya kibazo nta kibazo cyaguteye. Kijya bintu bavuga ati bana. Burya IZSP usanga ari umugore wiwe Loriane niwe ko bimushiramo. Ikibazo cyawe. Ngo yanka umwana ngo yanka ikibazo cyawe abandi n'abandi. Ikibazo kinyekiko. Hari ikibazo ufise. Jewe ukuntu nofukama ngasenga. Ashimira Imana yo yamuje nawe yangiriye ubuntu imusanirirenga usa n'inyenyeri na mukobwa mwiza nkawe nawe noronga musa naho noca mu mahanga na wisi n'ijuru vyo matana sinokwanga uwo gutamuma nkayo manza sawa mama Jona shaka nahize imyaka nguri cirore nirabamwo nkaryoherwa nkura amavuta nisiga nkamota neza naho bazarandri Jenda gukunda cyane urakarera uhore muri umukobwa uri gita Kuzi Mutanirwa TV ndabaramukije nitwa Andri Promoter umuganga Mutanirwa tute hakizi ya moto vamos ver kila gisa rwo kwa Ventwari Kirumara umuzika wa kabiri gatani banyita Big Fish Sankara uyu ni Cedric Bang yangise Sankara umuziki w'u Burundi Sankara cyangwa Sangara Sankara oya si Sangara ni Sankara ayita Sankara okay Sankara umuziki w'u Burundi kabisa ndi kumwe na Lizo mzizi wa jiwe ntare cyambara Burundi umwana w'igatsinda Mukayanza ni Ngozi Mwumba Ngozi nyumbani w'igatsinda umwana w'igatsinda komine Mwumba ugasaka ariko umwarabu yego
none navyutse kandi urazi ko umuntu afite urusha guhitamo ubwene gihugu ashaka ajya ushaka ko gutora ubwene bw'Ubwarabu canke mzee asanzwe ari umurundi sisi two arundi turabarundi kavukire bindani bigatsinda kumine mumba wari ibijumbu bijumbu gusa amateke mahore amafiro amahore kabisa turi kumwe na Loriane muramuzi numwe abantu basanzwe bagarira ibikorwa vya Lolilo akaba asazwe kandi ahagarariye umuryango wa Lolilo ndavuga abana ba Lolilo akaba kandi ari gitari ari gitari aiwe mama we kabisa kandi akaba ari mu bigeme bashoye gushobora Lolilo kuruta uko twe tumunsi tukiri bato twumva ko twaka ari umubisho Neli Burundi urabrise muzima mu mwangari Kararasta tuyama ma talent tuyama baba bituyama kali bituyama bring ya tesema bana malaya uyu twavuga ati uyu ublasa ni bisho fungala wata ufuma basi usabe ikigogo ndacavuga kwa sababu ni le content nitembeaga ya bidondo ngwavuye mu buraya mama yake na mama ariko wako ndacavuga sindaheza oya ndabaze koza mama shukwe kwanza indira kwa mama Loriane kwanza hama sasa ukifika mashugo ubiriza ari asubiri kwanza yemera kuvyarira umuririmbyi yemera kubura n'umuririmbyi yemera kubana n'umuririmbyi w'umugararizi sivyo yemera kwiranagiza vyose baragumana yemera kandi no kuja mu ndirimbo yiwe nyuma y'imyaka myinshi mama Loriane cyangwa urari hanze ninakubali niyo kulala hizi vraiment kabisa n'umudame wa Lolilo n'umadakunda kamera cyane ko rumensha makuru na wene bon sinzi ko ize marketing n'umuririmbyi kazi n'umututra avoka kubera ko arazi kurondera ubuzima kandi aciye ubwenge yego ndi mana arayi ikintu Lolilo yamuhaye umwigeme umugore aciye ubwenge amen kubisengera cyane kuko iyo adaciye ubwenge baranaguheza kweli ko urazi ko basanga bwa ko mutubaka n'imyaka iguma igenda sasa randiri leo ko contre mi asubiri Loriane boneka cyane amashiko yose mu Loriane reka yakuyemo vediri misi imboneka rimwe yatuvyariye neza acha mini po yatuvyariye neza none sawa reka kabisa sisi wajiwe ntare weze takulota nisomeze neza ndashimara grand frère misi ebana misi ariko je imesha baribaza ikibazo urakora iki Lolilo akora umuziki okay mu Burundi baravuga yuko umuziki udashobora gutunga umuririmbyi cyane cyane utanze ababage ba motivation speaker b'abarundi ntara ba fake barakubwira ngo ebana umuririmbyi nshobora gukora umuziki wonye tuzakonda ibintu ukora business n'ibindi ariko urugumusa neza umutagase umuziki veut dire que noshimira cyane parce que ngiye gukwiza 25 ans ndi mu muziki kandi nkaba mpayeho kubera umuziki rero umuziki vraiment ni ibintu byose kuri jewe ego umuziki ibintu byose kuri wewe kuri jewe okay rero umaze imyaka myinshi mukora umuziki ariko kubera ko wazanye na Loriane nitwave tumuniganya ijambo ndifuza kubakombira ndabere ko ndumutarani twese turyohe kandi tugira ikiyago cyiza Loriane wamenye na Loriane acambara direct how do like umbajije twamenyanye mwamenyanye ryari na Loriane Haya twamenyanye ryari kumenyana ni kera ba kumenyana oya sinigeze mu danseuse jewe kumenyana yari umumisi kuja muri relation nawe cyane kumenyana yangu ni sawa witwa hama mugashika ku rwego rw'iki go kuba bagenzi kwanza apana kumenyana shakura mukaya kutuya mahusiano ibintu by'urukundo vyiwe tegerezwa kuba umugenzi kwanza imbere ya byose ko yaravuze nabo bagiye barahura baitse biwe ngire bahuye yabonye ari umwana yamukunda akakiri gato akamukunda nini twageze gukora ibiganiro arabituyagira inde akiri muto oya mwex wawe mwex cyangwa basujya mu oya jena mwex oya ndiko uravanga ibintu bibi oya ndiko ndavuga uyu niwe muzi akiri muto wait hariho kumenyana mukaramukanya twarigeze kuramukanya fise 7 ans fise imyaka 7 baje
kuri ya nifi wanje yego wewe niwe mwamenye wamumenye Lolilo je nari umufana yari umufana ufise imyaka indwi yego hanyuma turongera turamenyana turaramukanya encore une fois après 7 ans mengo 7 ans vuye burayi yego 7 ans ya zari zirenga cagihe nzananye nana kuri show uri kumwe n'ujya mu ex wawe wundi ntavuze oui hajya igihe ndakuramukije hari muri show nahone hari harenze ko nk'imyaka nk'umunani turaramukanya turi kumwe n'abagenzi banje turamukanya umufana wawe okay ndamuramutse haba ubukurikira rero yasanze muhira kundamutsa kandi sinari nazi ko je nanje sinari nzi ko ari uyanje nzanyo na Mukombozi niba bahuje na Mukombozi ndo bamukwe ndo bamukwe hasta la Victoria siempre Lucifer yo anakubali okay rero yani ico gihe uhura n'umuririmbyi w'icamamare cyane twese twakuze twifuza kwicarana nawe niyo mpamvu amashurwe tuba dukwiye kuyamuha uzi kuri generation ya Landry Promoter utazo kubuziro nabi nyuma ya aje bingubutsa byo mpana byo wanye no candirimba sinoheza uragusuguma hit nuheza ahubwo na yasho ya Mukombozi ivuga ko mupangira umwanya kubera niyo vayo uyu mwanya indirimbo nyinshi umuntu wese muri dasho umwanya urapanze kameme 15 minutes turabandanya ucubura n'umusitare igihungu ciza gifise amalenti imishatsi myiza gifise amafaranga kivuye hanze amafaranga ngahe ntavyo yavuye hanze amafaranga ndafise wene ko mvuga pari kuvuga n'ubu amafaranga arahari man amafaranga arahari ariko ari amafaranga n'ingege duhana Loriane ndiko ndaza okay koze nite patron tajiri biro rucabaza pombaye neza matulaki maireni nari sempre sana ego hama igiye kubwira kagukunda Loriane wavyakiriye gute mu gihe ari mu bantu wabona kuza ariko nawe ukiri muto namwemereye kumuronderera umukobwa ya ego acha blagi some blagi batahura mode de fonctionnement yiwanje tandukanye n'iyabandi bafana peut-être kuko yasinzi ivyo biyumviye jewe uko nteye iyo nkunda umuntu donc ndagufana suyu wenyene arazi n'abandi fana mugabo ngira ngo duhuye sino kwifuza kuja kumuramutsa ntabaye oblige sino kwifuza kuja kumuramutsa ngo ndumufana wawe ndashaka ndawe gutwifotozanye ifoto jamais mbashaka ndagukurikirane uri kure donc mbandanye ndagufara kora mbafise bwabwo wakuvuga ati yo nkava ndekuvura ikintu kitaza kunyohera hama bishobore kugabanura kwa kumufana rero duhuye namubwiye duhuye donc ariko aragira iyo proposal namubwiye ati ukuri jewe ikanzokuronderera umuntu yo donc yoza ameze nkuko wewe ushaka ngoya ko shaka wewe shaka jewe gute reka ndakurondera ndazawe reka ndakurondera none Lolilo asafise guzo zokunda abamaneke bataye française nkawe canyi ndio bila bigomba kama kawaida birazwi ko jewe vraiment utari small mama utari small mama nidohut nikija kan rest in peace Mr. Rikas mari mwakira arakaruko ko makanza mu mutwe Lolilo ndagukunda nanje ndagukunda bisho atari nanje ndagukunda Radri Mungu akusamee imunyemerera muri sample Lolilo ndagukunda cyari ndagukunda usikia bisho kwa ndagukunda kiri kweli okay Lolilo tukiri ngaho urikura tuyagira kugira bari abantu benshi batazi ubuzima bwa Lolilo ariko je ndamwemerera kubera ko yavuye abaseye bijanye na relationship abasani n'umurongo ariko bivuga ariko unadumu mama myaka mingi yaragira kumubaza Loriane ico gihe Lolilo yara hari yagezwe y'indirimbo yihe aja kukudraga indirimbo yari igezweho ya Lolilo ijya wakoreye South Africa Milele
Lele zirya za yari anania Diamond. Kiaki? Macho yatamani kuwa nawe mpenzi. Ajua wendo wa thamani. Dem kicheche ba. Hapana dem kicheche. Dem kicheche niyo muri albumu ya gatatu. Niyo muri albumu ya gatatu ya Lolilo. Hii hapa Diamond Platinum akiza mu Burundi bwa mbere. Mwana kama singoma amfaki Burundian watoto wazao kwa mikalo Amerika. Hala Lolilo. Makala Burundian baby. Wala niko na mnyama, niko na Lolilo. Alpha System. Watoto wazao wamenona kwenye gari wamenita hala. Diamond Platinum pale. Leo namwakilisha mpatia decapotable pale mwambia Sungurukwa nikoneshe watoto wana msara. Wana basara watoto wazanga gara za watu akitajiri watoto. Oya kweli mzee, oya. Chogere wahuye na Loriane. Yego. Haize nk'imyaka 17 gutyo. Watu wazuri wameniona kwenye kala wamenita. Wakati natoka 15 ans. oya. C'était en 2011. 2011. C'était en 2011. OK, c'est 15 ans. 15 ans, non, 16 ans. Non. Eh. 2026. Ni 16 ans. 16 ans. Wakati none. OK. Kera cyane. 2011 2010. 2011. OK. Kera kabisa. Kabisa tukira nyene Loriane abatazi Lolilo ico gihe kuko yari umuririmbyi akomeye cyane kandi n'umuririmbyi akomeye. Pora kubo twita umupapa ko akuze mu muzika. Ico gihe rero vyari nambe kwanza basubira mu mupapa. Nayo uko nakuze ndagufara ibaza imyaka mfise umupapa yeka. Neko nakuze ndagufara nkabankuze ngano. Umunye naseka ariko umuziki ntari ngiye muzingira aferi. Ubihari. Aferi nataka kuwa aferi. Hiyo aferi ya Madrid nataka kuijiga. Unataka kufanya mariage. Karibu. Unataka mariage. Utakuwa serious. Na Andrea shaka kurongo. Utatupokea. Anataka kuwa serious. Azoguterera. Kandi afiswa ikundi. Afita hivyo nimegire tutaongea baadaye. Baiko parta kati. Sasa tukira nyine Loriane anaonashi batazi Lolilo ico gihe yari umuririmbyi ahurumbirwa n'abigeme benshi n'abakobwa benshi. Bo ni wavuye utinya ukavuga ati bana kiretse ko ufise attention yo kuvuga yuko udashaka kwegera umuntu ukunda kugiye ntihagire ikintu kibi umubona ko hamuheza umwanya cyangwa ari gitumye muri cyo kiye n'ubunya abakobwa ntacyo benshi bashaka umwegere kwa Loriane takura ugari wacu utanisongea ugari we arazi guteka azoguteka miye Lolilo kwa kupika nanje yaranyigishije ya bon voilà ni yaranyigishije ifoni ya mimi nyavuye wiyumvira ati n'umustare n'ibiki n'ibindi umwemerera wari umusugira kanga yarakubwiye iki oya en fait bivana no gutahura kw'abantu kubera iyo uri kumwe n'umuntu peu importe que ce soit une star bien uwundi muntu asanzwe uriya inkundo z'amarizimwe iyo uri sûr na wewe est-ce que iki kintu nico nshaka est-ce que iyi relationship niyo nshaka kujamwo nta kibuza yuko ngo kwera n'umustar kuko na divorce ziba sizo abastare gusa ukaba zira kandi zirasinywa ku bwinshi n'abavuka abaririmbyi batarongora canke batubaka na Loriane afise experience yatwawe n'umuririmbyi ubuzima bw'umuririmbyi n'umuntu asanzwe canke donc umubano wabubakanye baririmba cyangwa abaririmbyi babayeho gute mubaye gute ufise experience yo kubwira abandi bakora dukurikirana batazi ko abarimvyi bubaka abarimvyi mu rugo bameze gutana n'umuririmbyi nivyo mpejeje kukubwira kubaka donc iyo wubatse na president sinimbaza ko muhira bamuhamagara president antuka bamuhamagara papa naka canke naka rero iyo wubatse iyo ugiye mu rugo uburi wewe uri wewe personality yiwawe niyo yubaka si bwa bustare bwo mwibarabara bubaka oya iriya ni nk'akazi donc ni nka uniforme y'akazi wambara kandi ifoko haba difference ifoko bimacinga nivyo ndiko ndakora sino n'umuntu asanzwe akundana yego Lolo yari yabujije Loriane gukora umuziki kubuza no kubera Loriane ni yakora umuziki Loriane mugabo yari umumisi okay we nta nuze nta ndirimbo ari ndimo Loriane arimo kera yo hawe nimwe cange zibiri Loriane nyinshi umaboneka cyane muri donc mu disque dur ya mu disque dur voilà ni nyinshi cyane en fait jewe ariko harageze igihe Lolo harageze igihe Loriane turamu ibintu by'imiziki yaragiye gufata indi decision yo kubaka
en fait Loliane ntabwo ari umucuraranzi cyangwa mu Queen Video cyangwa ibiki parce que nibaza ko mutaramubona ni mu zindi ndirimbo z'abandi bantu ico ni cyambere cya kabiri je n'umuntu akunda ama preuve cyangwa ama souvenir yarinje muzijya ndirimbo parce que nashaka sigarane souvenir z'iyo myaka urumva yari ubwa mbere dukundana naco gituma nasohoye indirimbo yitwa Disque Dur kandi navuye kubabara nari mfise umubabaro udasanzwe nico gituma nandise nagize composition y'indirimbo yitwa Disque Dur c'est-à-dire que narose rero Disque Dur yari ordinateur idafise Disque Dur rero ubunye narose Disque Dur indirimbo irasohoka aho rero iyo ndirimbo maze gusohoka twaragiye hanze wacumubwira ati we sister wa misi wenda ukacenge wenda ukasaye jamuzu vyare ivyonye vuga umukobwa cyangwa umugore atoye decision akavuga jewe nshaka kubaka veut que aba ari mature umutwe aba yamaze kuba mûr akavuga jewe nshaka nkore rero ikintu cyane cyo mu buzima kandi n'abakobwa bake cyane bameze gutyo usanga umukobwa we icyo ashaka musohokane muje mu kabare muje mu karaoke muje hehe uyo umukobwa ngo ashaka kubaka n'umukobwa agushaka gusa ntabwo agukunda no aragushaka ashaka bijya urimo burya buzima urimo nibwo ashaka nabwo akukunda avuga ngo jewe ndamukunze vyavyo mugabo Loliane naramwobrija nije namobrija tuja hanya dusohoke gutya kubera nashaka abone bijya bintu turimo ko ni ibintu bisanzwe urumva mushikawe wenyine avuga no ibintu byinshi twagiye ahantu henshi muri Kongo mu Rwanda muri Tanzania twarazungurutse ahantu henshi cyane twari agafikawe rero tugiye ahantu henshi hatandukanye byose yari yamaze kubibona en plus de cela yaciye atora ingingo yo kuvuga ko jewe shaka guhinduka so guhinduka kubera iyo ngeso nabwo yarayifise avuga jewe rero shaka ndaguhindure wewe wamaze kubinyereka rero je shaka ndaguhindure bone ko wohinduka ukaba ujya jewe shaka kubera je c'est vrai nari mu bad boy naratukana naragwana ntari kibanze c'est normal mais byose nahinduwe nande Loliane niba atora ingingo yo kuvuga ko jewe ngeneye ko umupapa w'abana banje ahinduka akaba yisonera akaba azi ivyo arimwo akaba menya ico ashaka ko umuryango wiwe uzoshika Loliane nabiro bitaro vyongere nabiro bitaro vyongere ari nziragaze yababeshi mugabo uhindura umuntu aba afise gahunda yo guhindura c'est vrai kuko atabishizemo ishaka ntibikunda yakuzanamo amashuri muri ibi bintu oya atabishizemo gushaka hari gihura n'umukobwa yarezwe agushira kuri kinini akakunisha kinini kazavuga ati oya none ico kinina kunyesha ugitamira gute utuguruye umuntu akagutera igiti oya akagushirika hamwe ukayishira mu kanwa hamuka ico kinini ukacugitira wone urabona abantu bihisha muri kumwe akakwereka ko mais après agahinduka akabundi mu nikura ko tabaravyakira muri okay Loliane niko katubwira life you ya kera ingire byari bigoye ni ikintu cyakugora kuri Loliane cewe induru kubwana bon oya en fait sindamuza gwana ahubwo ikintu cyangora cyananjena bon twashaka nko kuja nk'ahantu sinzi kurabona betetongera na yamakati atandukanye tukagenda ahantu genre bubu bakisantales n'abagenzi biwe bagatera inkuru bakablaga mugabo aho tuwa genre bakavugira hejuru je urumva nabona menga n'ibintu esho bakabyerera ubona menga bariko barashwana urumva like Gambe bebe en plus de cela wasanga bariko bavuga mu Kiswahili
ugasanga nta kintu Nunga uri Kiswahili cyari gito cyane. ucubona umenga ntibariko barahuza bariko okay era ba rero ko baranyarutsa kuvuga uvuga ati none bagomba bagwane wavumenyera bagize ufite akora ka defo wahereye ko mu guhindura wow biratesa kandi abantu baki babizi ibyo tukiraho nyene je nacari kera sivyo telefone ya Lolilo ico gihe yari yifashe gute kuri Loliane telefone Icyo bikimaze. neza Ikimaze vraiment. ico gihe afite je kuva kera. sona ubu seulement kandi gasora cyane cyane vraiment gusa Kandi- ikintu gihari n'ubu kigihari nuko yaranyigishije donc hariho umuntu aguha transparence donc telefone yarasona akakubwira ushobora kumfasha ukitaba donc ushobora kumfasha ukitaba wewe like abigize exprès arazi yuko n'umukobwa par exemple canke kugira ngo donc na ya dute ntonya wari ufise donc ubifate nk'ibisanzwe uvuga itaba ni sawa mwene telefone ari hewe ukamubwira isi hari gatonya ninde tuvugana like kagira conversation ukamenyera umenyereye ikintu utegereza kumenya mu buzima ntugahishikire uri kumwe muri relation n'umuntu ba transparent ibintu byose ubimwereke parce que une fois utamwerese ivyo bintu umenye ko ari umunsi azobimenya kandi bizohera nabi jewe telefone yanje kuva kera telefone yanje naho bobaza umuntu wari wese twasokanye sinzi gushiramo code muri telefone yanje ushobora kuyitora ukaraba ukagira ivyo ushaka mugabo jewe sinshobora gutora telefone ya madame ngo ndayitoye ngo ntaguye kuraba ibirimwo ngo no kubera ndazi ko no parce que ushobora kuyitora ntahura n'ikintu kimbabaza nk'ubunye ntoye vraiment nawe code yiwe ndayizi mugabo ngatora telefone ngatangura kuraba ngo naka uninde kenshi usanga abahungu tutangura gute kubera kuvugana n'umuntu tayari ahonye stress uriko wikwegera ama stress rero ikintu utegerezwa kumenya mu buzima ntugatore telefone y'umugore we gwawe muri kayitore agira ivyo ashaka me wewe ntugatore telefone muri rusangi two turava mu buzima busanzwe tuja no mu muzika kuko birajana mu muzika n'ivyo bintu birajana byose biraherekezanya kuko twatewe iteka n'abantu bakundanye kandi babana mu nzu ubuzima buragiye turaje Loliane Lolilo bajya ama video bakora abakobwa bakora mukorako abandi bakora katiki bizuze bagira iki ufise umuryango ufise abagenzi soit bari professionnel mu buzima bwa misi yose canke bari intelligente ibindi ndazi ko abantu bakunda guhanura abantu byarakoroye mu muryango kwasepta yuko n'ukwema ngo gukundana n'umuririmbyi imisi yose y'amafisi abakobwa bamukorako abandi bamutambira hejuru ba ufetse ahubwo biyumviriye ko je nagiye kumurondera kuko bari basanzwe babizi ko ndi umufana rero barazi ko jewe amahitamwe yiwaje si ibintu biza periodiquement oya ndinze ndakwereka ikintu nuko mba ndi fier n'ico kintu bonerekana ibintu biki jewe n'ubu wanashaka ndakunda kugarda ibintu vyanje en privé jusqu'à ce que hazogera ati ibintu harageze ko bija kumugaragaro nibije kumugaragaro sino barabizi yuko ndakweretse ikintu ati niba turi kumvuga okay nize message mbi wibuka warunse kuri Lolilo ndazihawe n'abandi oya abantu bakwegereye n'abandi naje nta nabambwiye kubera jewe entourage yiwanje n'ukuri yarubahirije ingingo yanje hama kubera ko tumaze gukundana sinasuye kuronka kakanya na nisanzwe mfise mba n'uyo mwanya wo kugira ngo numve izo commentaire mbi canke ntawe naronse mbona nyene ari hariya okay uramaze kumfatira gucitira imyaka yose y'umuzika afite ikintu kimwe umenyera urababarira kugucira afite ikintu kimwe umenye yari yamaze kumenya ibintu byose kwanje mbere n'umukobwa nk'ubu ndode mu Queen video niwe yamurondera
la plupart akamfasha la plupart niwe ari abaronde je ndabarondera manager voilà apa. nawe ataraba manager au fait nagiye kuba manager maze imyaka n'imyaka ndiko nakinga ka kazi kariko gahembe guwundi muntu donc support kandi una supporting umugabo wawe kuko namusanga umugore ugasanga barabikunda umugabo donc ugasanga umugore nashigikiye umugabo n'ibindi gushikaho nori ngingo mvuga ngarimo icigo shaka kuba manager wanjye harimo icigo parce que nabonye harimo ibintu byinshi yamfashijemo agenda hindura ibi bibi akabikurako akabishirako bikaba byiza ama comportement kumfasha kuvyerekea aba queen video kumfasha gutora ama place chambura pourquoi pas atishobora kuba mu manager parce que ibintu byinshi no birondera kandi abirondewe biba facile kuri jewe nkuko jewe ndabishaka nuca nori ngingo nikaba manager wanje ego Lizo wagira uraca muri byinshi mu muzika w'u Burundi gushika n'uno munsi mnacakora umuzika yagira aranyonga imiduga itandukanye yagira abatandukanye yagira kuri ibintu byinshi birenze kandi urumva ari inzu wa mbere bafite ama video menshi kandi meza kuva no muri za 2000 wo warakora video duke mu private life urafise private life yawe bana ibiki ariko urafise aho wakuye umuziki naho ubigije yego uravye umuziki mwakora kera no kumuzo wa Rudia uyu munsi ngene abarinzi bose bafise imizo y'abakunzi ba naho umuziki ugenze ubipoperanije byose umuziki wacu ubona gute en fait intambwe idasanzwe intambwe niniya mu muziki twaronse ico twaronse ubunye mugabo ari byo twaronse akaba nibindi twatakaje mu muziki twaronse ama réseaux sociaux muri ya myaka yacu na réseaux sociaux narunze Landry promoter yagiye mwari mu buzerande voilà Landry nawe twari dufise ubunye turafise Landry twari dufise gikarema gusa kuri RTNB naho naba David Carmen oya bari bwara baje inyuma rero ubunye dufise Facebook dufise Instagram dufise YouTube kandi zikakuriha Madisro Kids yakakuriha ivyo vyose byaje kubera hariyo evolution yaje muri umuziki après ça turonga ikindi kintu turonga ama studio kera kuronga studio byari bigoye hari studio imwe cange zibiri keshi twagenda gufata kuri naniya kuri parade naniya ajya mama yake province kuri ministère ya jeunesse na sport niyo bari bafise studio kandi studio ni yari professionnel ngizo après turaronga Bochum après Bochum turaronga Menya Media Studio iraza aho hose twagiye tuevolue ngabo ubunye hariho studio zishika nka 60 hariho amaradio ashika nka 20 hariho ivyo vyose ni evolution kandi no na nani y'umuziki yagiye yevoliwa ama composition ukuntu abantu baririmba abaririmbyi babaye benshi cyane nani na comment dire hariyo experience barose iyo tutari bwaronge kuva kera nico kituma navuze ko ari ibintu twarose nibindi twatakaje reko tukiraho nyene Lolilo ugerageje kuraba ingene kera umuziki washika mu bantu ingene umuziki uyu munsi ushika mu bantu ufise ba promoteur ufise abaki cyo kimwe ndashaka uduhe akaroro ndetse uduhe n'icigo kera umuziki wonyora abahit mu ntara zose wasanga bazirurira ta radio ta rezo zota mwakora gutega mu promoting umuziki mu gihe uyu munsi usanga hari abari donc ushaka kuri mu muziki basanga n'umunyagihugu wibugendana ariko arakumva wibaza ko hari ikibazo mwabigenza gute habuziki ko turi benshi kandi twateye imbere haraje ama réseaux sociaux yaraje mu réseaux sociaux zije zaciye zizana ikintu kibi sinovuga ko ni kibi cyane mugabo no kuvuga YouTube irakuriha Disro Kids irakuriha ukora ama concert hariyo ama activités scolaires ukora namahera uri kwinjiza none ushaka ko ajya amahera ndiko ndinjiza ndakurondera ndakubwire ndiko ndinjiza ati wowe ukora bivuga urazi amahera amaze kwinjiza ubunyene no bana peni rero nushobora kuzibira umuntu ivyo ashaka kuvuga umuntu afise uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka et pourtant
wewe wamaze guca j'ai l'experience maze imyaka 25 ndi mu muziki muziki irakuruta wewe peut-être uko na 15 uko na 16 ariko Garizo ariko gasogoko soko ariko gasoko ubwo rivyoba arico gituma bavuga ko bari nivyo mukenye atacu muronka mugihe wabwo mushira amafaranga menshi mu muziki wibaza ko jengenye unavye neza garade aho nyene urakubaza aho madora atakumuriza rande urafise inzu gasoko imyaka umaze mu muziki uramaze kubaka inzu urafise parase kwa nataka nikwambie yego change wewe oya nataka kuniroga wewe ai miduga yoyo urayitebe none mumene bakwiciriki inzu oya ufise parcelle bani ivyo banga parcelle niko na vyote niko na nyumba hapana parcelle niko na nyumba tena hapana nyumba tu upanze mu nyaka biga Garizo ifo nimwambia juu ifo ko babi ubi wawe umuziki ivyo ni bikuru kufisi ikintu cyambere umenye ubuzima bw'umuntu vie privée ni vie privée ariko kuri izo mbiri yuko tubona baberekana ubutunzi mu Burundi rizo umeye ko uri barimvye bakuze ngamu gihugu cyacu Burundi tuza guhindura ibintu muri ivyo maze biramotive umufana kumva yuko ntuzi n'impamvu yabikwereka ari ibintu batakwereka ntuzi n'impamvu yabikwereka sawa reka kivuga giti so Lori abari ivyo Barundi kubera iki batubaka amazu batagura ama parcelle ngo bubaka amazu ni kibazo cy'uburyo buke ikibazo cyo cha income ivyo muronka bike ndakubwira gasekre abacuranzi bo mu Burundi bameze neza hari abafise amazu akaba bafise ama parcelle bariko barubaka abandi bataraheza kubaka n'abandi bamaze kwimukira mu mazu yabo mugabo bakihisha kubera iki amajambo y'abantu bakihisha kubera iki ngozi zikibi bakisha kubera iki uraza we amashano twamaze kurya karante uraza amashano bamaze kuduha bazi ko Kenya en plus rero bamaze kumenya kutunze wewe uzobaho kweri garante uzobaho gabranda ngabone mbalulilo ata parcelle afise bino giyo cyaye bakuririmba bana jewe vraiment oya ntiyoheba kuririmba kubera ivyaro riro ko afise ivyiwiwe Linoji umva Linoji afise chance yiwe afise avenir yiwe urumva gute yohebeshwa n'ivyabana umetangazia utajiri mutembea mu madecapotable umeleta Diamond Platnumz mtatemke mfano nini umeenda Ulaya umefanya umerudia none kiriku yakoze ndiri watsinda kwigeze gukora indirimbo ya ndirimbo yakoze yakoreye Ulaya bazine yayita bimamatwi je nanje tebana none ngaho simeze kariyeri yawe nushobora kuryoherwa info umaze kumva nakore umuziki ubonye umaze aho nyene umaze kumva ko umuntu avuga jewe negerezwa gukora bimama yahise gukora bimama je nse nabitawe yambwiye ico kintu kiruta n'amahera je nusambwiye je nabitabuye ngo ba ukaba example kubana uvuga ngo nabimamatwe ukora bimamatwe ukora bimamatwe gute ariko yashitse kumbwira ati ifo ko nkora indirimbo y'Uburaya kandi yarakoze nziza kandi namahitso kanora ko yabaye hit urabona ko yateye imbere ariko izo duhecigwa twigisho ducira umugani umugani jewe no guhano uyu noke turashobora kuronka parcelle muri Afrika umugani ndo gukira n'uyu mu buzima ntugacike intege cange ntihaze umuntu ngo aguce intege ngo kubera ikintu kanaka ngo byaranse we kubera iki we abivuga gutyo arazi ubuzima bwawe oya eske ivyo ufise arabizi aho uba ni wakuri yirinzo abana bawe baja kwishure buri munsi barafungura neza bafise sante nziza ubona bora ko Imana idukundaga nani Imana iragukunda ikaguha ubuzima bwiza ngubuhunye turose akanya ko kuza ngaha twicaye ngaha tuko turavugana twahuye na Landry Imeze nk'ubiye batakora imbesiri cameraman ari nyuma kamera ariko arakora twarose chance yo guhura nubona ko Imana idukunda kabisa ariko tuza kumurondera ndakora Imana iradukunda voilà urashaka amashure menshi Dorian manager nike kintu twokora Dorian nike kintu Imana yaduhaye chance yo kuba
yavuze ati shobora gushira amafaranga miliyoni zingahe Jose hama indirimbo jewe bana je nikore na docom indirimbo ikakiba hit ikakigira ikakinzanira amafaranga ugasanga yandirimbo nakore naguze ibikini bigumva turafise ibintu nyene biri mu mitwe yacu nka manager two kuri kugira izo mani sinzi abarinzi barundi zivyo hama abarinzi baronke quelque chose bon icambere n'abantura ba wewe d'abord ba wewe kuko ni waba wewe uraza kumenya ico wewe umutima wawe ushaka nkako karorero utanze na karorero keza cyane si ngombwa ngo akore video kubera ko banaka bategeza kubazikora wewe warafise moyen yiwe abone umuziki ushikira abantu ukari n'umufana cyangwa atagatura wapi wo kuri indirimbo ishaka kuronka miliyoni 10 ukoreshe dokomo tuzoja muri beat awards zoshikayo ni nkuko ushobora gukora ariko umufana amaze kuyikurikirana akayibona warashaka kugakoresha 30 million cyangwa 100 million mugabo ntisumbe ya indi ya dokomo rero ivyo kurabishigikiye cyane ni waba wewe Randy ni waba wewe uzogira objectif yawe uzoyirinda kubera iki Randy ushaka kuba nka par exemple ushaka kuba nka mukubito oya tuzogira creativity yawe nawe we Randy ni Randy personnalité yawe kandi birakubereye kuba Randy kandi turi fieri yo kuba Randy ico kintu kirakomeye mu buzima kora ikintu uri sûr ko wewe ugikora nkuko gishaka merci raba jewe na mangori ndiri na Fernando ruko yakubwiye ati je nkora ibintu bangu biva umutima wanje ngena bitegerezo ko gukunda wewe ni wari mu nzira yo ni mwanyigana fresh mutanyigaye jewe bine mama ya jewe rero uze kumbwira ngo nukore video cyangwa nusora umuziki ushaka gusara jewe nusora umuziki kubera ndawukunda kandi ubu ngiye kubaha buri kwezi video mpaka mukimbiri agiye kuzara yonona sha buri kwezi ndabakubita video gushika babahunga kandi apana video z'uburofu ego video nkizo ndiko ndasohora video ego mana nico gituma natanguriye gusohora indirimbo naririmbiye umugore wanje nopfa niyo natanguye gukora video irasohose hazokurikira izindi aho turahashika umuririmbyi kuba professionnel bisaba kuba abafise album n'ibindi Burundi urafise kibazo cy'abaririmbyi gutinya gusora album bivaye no kubuma donc uguferi kwise amafaranga menshi ugasanga havuye mu ibindi uri siriko ni mu Burundi cange bamwe baratinya mu Burundi ariko none okay fisa album za video niwe na Big Fizzo mufise album nyinshi abandi barahari na basatsi baratifise Melisane barazifise ariyo album za audio Melisane arafise za audio akaba na album za video uyageze kuri standard na kugira ba wewe mu Burundi na numwe uva nakubwire Randy ndasubiye kukubwira iki kintu sheri ari ikintu utegerezwa kumenya mu buzima ubaye wewe usigara uri wenyine bavanda nakirota ikintu kimwe ndakikubwira wewe ndasubiye kukubwira nk'ubunye example nta muntu numwe kubaho Uburundi bubaho nta muntu numwe afise album y'ama video bwirumwe atari ruriro gusa kuramo ruriro fise album ya Reka fise album ya nani ya Reka Ishari Afrika Damu na Machozi Mama mbere umwavoka urumvise album zose ngobunye naso yindi yitwa Secrets sama video nibaza no muri Tanzania nazo bafise nta numwe afise album y'ama video kandi nibo bakomeye mu muziki Nigeria na numwe afise album y'ama video kirese muri Congo nanje nabajije n'abaririmbyi bamwe ngako batinya gusa album baze ko byo biva ku usubimbire ngo bashaka bafise ukuntu bitwara bakavuga jewe nzoba nsohora single kabisa cange EP ahonye kandi sizosohora ama video zosohora ama audio rero jewe ntasohoye video sinumva ko nakoze umuziki kabisa nka new generation wona numwe afise album ufise EP ni D1 ya audio naho ya ma audio ntaco reka babego uravye bakera Kidumu arafise album kandi zibiri umengo zibira zama audio abongira ziranarenga Fizzo arafise ama album
ninde kandi wundi afise album Baba ngaho gusora album. ni benshi Na Sabia rero afise album. voilà utegezwa kuba Sabu wewe ngase zitatu. Abo start. rero ico kintu nico kerekana kashe yawe nico cerekana unirandi ako nyene akantu kawe ufise muri bari imvye barundi mwebwe mugabo menye yuko uravya manoni y'umuziki muri rimvyi akwije vyangombwa tuzakwa afise ipina album kweli ivyo ari yororeje ko abarundi arazi ko bagoye mwebwe mugabo uze gusora imiziki album ugiye no kupresenta na save uvuga ati mfise album izi lilo mfise album izi nizi ame bintu bikabandanya save manager ega je nakwibariza Mutama yaguhaye angahe yaguhaye iki yakubwiye gute yagukoreye iki kugira umutera iteka mwenye kizazi chake kuja muri video yiwe Simwe sikabinda reka ndababwire yuko kano kandi dufite indirimbo kuri YouTube isa amasanamu meza indirimbo yitwa Nomfa ya Lolilo mzizi wa Jiwe yakoresheje madami wiwe aho rero mugiye tweti mu madami wa Lolilo twagiye hamwe tumusapotinga turamusapotinga turamuha amabuja cha muri video mbwira byameze gute Mutama maze kukubwira ati bano ese urashobora kuza kumfasha mu ndirimbo yanje cyangwa warayikunze akazi yarakazi umwanya w'akazi n'uwakazi nashaka kumenya byagenze gute umwanya w'akazi utandukanye n'umwanya wo muhira sivyo indirimbo c'était un cadeau merci mu gihe baguhaye cadeau hamu wayiryohererewe kati okay harakenewe rero yuko tukora amasanamu kandi ntibiza kumacinga mu gihe hagiye mu wundi muntu c'est mieux que hojamwe mweneyo okay j'ai dit okay ucuremera cyane disponibiliser n'umwanya wanje ntabiki ucuremera mugabo yarandishe entre yarakurishe nayo wagavuye oya yarandishe parce que mu ma video yiwe aba video vixen ahora bari rero pourquoi pas tama mahera yanje wow ikintu cyambere randi ikintu cyambere gitegerezwa kuba ni kado yiwe indirimbo yitwa Nomfa imyaka myinshi ihaciye ari ruhande yanje ni ibintu byinshi twaciyemwo turi kumwe byiza bibi turi kumwe wumvise n'amajambo ari muri rya ndirimbo avuga ko uyunye ni example yanje ni jewe ndamuravye nibonamwo veut dire que turi umuntu umwe urukundo rwacu ruzoba ruhari imyaka yose gushika gupfa kandi tuzofa naho bozana ariho abantu urazi ko muri kuri isi ariho abantu barondera babaho ku isi barondera ukuntu boteranya umuntu bari mu rukundo kandi bateranya tutegereza kubajyanisha ko guteranya gukuramo ibi bintu aba bantu bategerezwa kujyana rero muravye utuye mu giti tugure kwa I love urukundo uri muri rero narenze bisara unakoroga mama unakoroga fumo wari mwiza ahubwo nagende yongereza ifoko yongereza Landry ifoko yongereza ego uravye na clip ukaraba n'ukuntu tuyiviva veut dire que muri rya clip hariyo beaucoup d'émotions harimo urukundo si ibintu twaririje gusa no ni ibintu tubayemwo imyaka yose ni de la réalité à la télé réalité à la télé à la télé kabisa manager indirimbo irasohotse mbe kumagegeza kuyipushinga everywhere indirimbo igwa ari kuyaviba twese kora ko biri umuntu wese ndagukura mwashira mu madani bizo namtoa na jitia yabantu niyo avantage yo kudashira mwizina aje ngaca ni ndabiviva nkuko ari je niko ndabikunzi ubuzima bukabandanya kuko mwabishize agaragara kugira bidufashe niki kintu muri ko murapanga ukupangira Lizo inyuma ya Nomfa muri album yiwe tugiye kubona ama collabo na generation mugihe Lolilo ari umubana ata collabo
a new generation ifite mama we amakorabo ni menshi tukuyemo nuze mwakoranye nuze kandi aguharura okay nizira mvuge two wamuje amabanzi wari muri Simba Gang ugasanga DJ Sanzwe ari musibi turagiye Double J kufanya muziki iyo ni new generation on the floor DJ Feel Bite on the floor wewe si new generation bon arakuze on the floor new generation oya kuri wewe ni new generation kandi arabikoramo neza arabifashemo neza yani artiste mwiza vuba turanamunwera bandanye vuba turanamunwera nari numvise nawe hari uwundi ni benshi cyane DJ Feel Bite Bakes Dan bose bararirimbanye ni benshi hari umaze kuza none akamwangira ni benshi ariko hari umaze kuza akamwangira abatari mu ndirimbo turirimbana bari mu maklipe Pamonia Fleur Basatbi ni benshi banani madame ya Satbi Bernice nani nyakugendera Miserika muri album rero twitegeyemo bandi ni benshi cyane harimo amakolabo y'abaririmbyi bashasha ni benshi cyane stapata okay rero yarakoze manager mbere mfise na collab n'umwana wanje okay turabigaruka turafise collab tuzobufatira umwanya Kona dikizo nabonye umwana wiwe arafite collab n'umwana ivyo navyo nzi jewe nakoze akazi tuzogira nkora kuvuduka wa iPhone anje umwana wanje ndamuhe micro urindiriye abishoboye akanabikura muzokikunzana mugabo kubera ko wabonye ico kintu uvuze kirakomeye ni abikunda akaba bishoboye burya abazungu bafise intelligence isumba cyane ituruta cyane iturengeye informaze kubona umwana wiwe akunda iki akunda football akunda natation akunda muziki yariyo yose ubonye ko umwana ayikunda donnez-lui ou elle la chance yo kubikikora akiri muto kubera aza gushika muri cya myaka amaze gusumba nabonye ko abandi batanguye kukanura nabo batanguye gushiramwe abana babo kubera ikintu igihe ndabikora bavuze amajambo menshi batukanye bagize umwana bariko barica mugabo ubunye batanguye gushiramwe abana babo ibitaba baje padiri bibanza bakora gushiramwe abana babo batanguye gushiramwe gukurikiza barundamwe c'est bien non c'est bien kandi cyewe nabikuza pasoboka nugurure amashuri abana bamenye kuvuza piano abana bamenye kuvuza gitari abana bamenye nani amanote y'umuziki ivyo bari bamenye y'umuziki utegerezwa kwifata tusa ni ibintu utegerezwa kwigisha abana hakiri kare parce que umusi bazoshika kuri rya ntambwe yo kuba abastari bakomeye bize ibikwiye hari ikintu urazi umuvyeyi wari we wese nta muvyeyi ndumva yifurije nabo umwana wiwe umuvyeyi wari we wese yifuza ati ninavyara ninagirirwa iba ryo kuronka iki kibondo zendo mfashwe Imana ifashe ubushobozi bwo kumuha biriya byose jewe ntarose ati umwana ashobora kubisetara ukaca ushaka kuyikanselinga aho wowe baranse kugusapotinga mu myaka yiwawe kubera ko ibihe ntivyari bwatera imbere none ko ariko ushaka kumugira victime ngo ni nariye randa cyane kubiswe ngo kugira victime aho shije piga vimbo sawa sawa mu muziki umushenzi kofi teke ingoni unasikira fana unatoka wapi? Unatoka wapi we? Kimeshinda ndahangwe. Ngoni kisali. Kuda ku masomo. Wewe utayaona. Reka. Mugabo no musi. Ayo kubera umuziki. Lorian. Mbona muri plan korero y'amatuzana kera atuzana abaririmbyi byamamana Diamond bamwe twamwe biciye kuri Ruriro. Yarayivye ku investi hanze. No turiko hariko harategurwa festival ya Lolilo. Il y a célébration, il y a 25 ans de carrière. Byinshi muzobibona. Muzoduzanya batumire ni. Byinshi muzobibona. 25 ans de carrière. Nyimbuzi muri zo 25 ans de carrière za Lolilo zigizwe niki? Uca wiha une idée.
Il y a ce qui va se passer. Ouais, bien sûr. Ari show yiwe turagowe baje. Tutarantre. Hapana mtarante. Album saba. Oya. Tatuimbia zo. Tuzotora bya bintu. Tuzotora bya bintu Roriro yakoze. Iyo myaka. None rega nizo album. Album saba tutayimba mpaka tuchoke. Muri album indwi harimo iki? Harimo umuziki. Umuziki. Okay. None muri album harimo umuziki. Harimo nabandi bacuraranga. Harimo ama nouvelle génération babuyemo. Donc uca wiyumva yuko ibigize iyo 25 harimo urumva ama generation yose yakurikiranye ukuntu twagiye dukurikirana bose bari barimo. Bari muri kariyeri yawe. Sasa tupiga hela wangu, tupiga hela kabisa. Tupiga hela. Amafaranga gusa. Naho no bura amahera, mugabo ngaryoherwa nabajya twakoranye. Urazi experience yo gukora ikintu ukabona washitse kuri objectif wihaye. Niyo ya mbere, niyo triomphe ya mbere ibaho. Kabisa. Kabisa. Bakunzi umutani kwa TV. Behind the camera ndi kubona Embesile cameraman Embesilato. Kabisa ndakwitsa ko Lolilo muzisi waciwe afite indirimbo kuri YouTube yitwa Nova. Inimwe mu ndirimbo ziba zigize album yiwe. Yatubiye ko buri kwezi zora guta mu muzigo. Muzigo. Kandi Lolo ifo kunshira muri video umunsi umwe wangu. Siona nikimbia. Urazi kunambanira. Landri ni VIP. Wari konesha nduko. Toto kali. Pigetani sura ya tari kugira amazo vuga ati bana je ni mu ndirimbo hali. Tutafanya Ndi maro. Ati ni wabonye ndi kumwe tuzokora. Turamira kwa bogara. Apara bogara. Bogara VIP. Yo nagiye kwiboreza yo. Yo naraye mukaba. Namba mzizi. Kabisa. Loria. Lolilo. Umuzukuru ni ryari? Umuzukuru wande sije sindavyumva neza il faut que uforme na nitu isikie bien c'est yuko mwana wawe simba haragira kabyara mwana wawe gutora umwana lakini batoto bangu banajulikana kuna mwenye hajui mtoto wangu hari umuntu atazi umwana wa Roriro hari umuntu atazi umwana wa Roriro umwana wa Roriro uvuze umwana wa Roriro veut dire que umwana aba inyuma ya Roriro ajya kwa Roriro abayeho kubera Roriro yubaha Roriro akurikirana ibintu byose by'umuvyeyi. Mbega manager Loriane yakiya kibazo nta kibazo cyaguteye ibyo bintu bavuga ati bana burya IZSP usanga umugore wiwe Loriane niwe ko bimushiramo ikibazo cyane ngo yanga umwana ngo ikibazo cyabaye by'abalamavye abandi nabandi ikibazo kinyekiko hari ikibazo ufise jewe nka manager ikintu kitanyinjiriza amahera voilà ikintu kitariko kiraza kuzibira izina ry'umusani ndiko ndadandaza ikintu umusani wiwanje atashize ko akora ati ikintu ndakizi aje no kimenya gute ajya video ni kujya nyine tuyifate kujya nyine video yahe video yasohoye yakarava karasigura ibyo byari ko bamuvugwa ko Nofa mimi najua Nofa ndio imetoka video yindi ya sosi usanga bare kuindirimbo ya Roriro liso msizajue ngira ndani liso ni yaheshe usanga bare kuindirimbo yindi ya Roriro Nofa Misi ndo mina nasikia taboga iyo video uri kuravuga ino ni komsa jouer comme ça tubitware iyo video uri kuravuga irihe murayibuze mimi naona ni Nofa ni Nofa okay Nofa merci Landry kwa Nofa Nofa ni Nofa merci ebana akubali lizo ngusoza ikiganiro cyo twayaze byinshi twagiye mu ngo n'imiryango aducira imigani turaca mu muziki arutera inkuru ni byinshi cyane aho n'umugiye ntagarusa ukungene wemeye ko umugore wawe nyuma yo kukuvyarira neza ukamureka akiga kaza amashure apara kuvyarira nyuma yo kumuvyarira yahejeje amashure aravyara ijya yejo Loriane university faut préciser uvuze ngo yahenga nyuma yo kuvyara umenga narinze kuvyara hama nca ndaheza imanite hama mwana wanje wa mbere namuvyaye imanite yaraheze uwundi namuvyara university heze ntacu
manager ashaka kunyemerera turafise akora n'akazi abo mu directrice birahera ndagusabye kigoro ndira kwanza twumviritse ngusozera ikiganiro cacu bashaka kunyemerera yuko turafise rofa n'ivyo urero ko yakunda kubimira ngo baba ugashaka ngo arabizi ndashaka akapera ari mu gihe ntakubaje Double J yo ndibaza ko opportunity wayimuhaye Double J agute Cirore ni Cirore ni ryarore gusohoka oya ni aso aho ico nziryaroriro umviriza yarabivuze kenshi Double J na Mona World bayigusora indirimbo ni Cirore ya Loriro abo niyo igiye gusohoka kandi ko nikimenyamenya twabonye Double J na Kiriku bari kwa Ruriro oya bajya n'abana banje vraiment Double J ntacu tumutere copyright Cirore cange na B-Face isikamshe n'indirimbo bajya n'abana nikundira none nabari n'abatoyi banje vraiment kandi manager indirimbo niyo tukumva iyo ndirimbo niyo tukumva arimo za Ruriro management ya Simba Gang muzobishikiriza none je ndabazi kibazo pour le moment indirimbo nirasoka mugabo exactement numvise indirimbo itandukanye niyo muri ko muravuga eske birasa amani vyaza bisa bikifanana binafanana bije bisa tuzoraba procedure zikurikira ariko ico nzi jewe je sinkunda amajambo menshi ico nzi jewe Double J vraiment naramwemereye indirimbo mugabo ntaracagura Cirore niyo nyene twatoye je naramwemereye indirimbo kandi afise uburenganzira bwo gucagurira ashaka muri izo mugabo imwe naramwemereye ngwigatsira ararenze jewe ndi okay nitwasanga caguye Cirore tutaca acaguye disqueture ça va okay acaguye nopfa ça va acaguye nopfa acagure Ruriro acagure Ruriro ndazi okay turashaka kuma akapera ya Cirore habuna Cirore yake yataritoare myaka minda none bazi ukuntu nofukama ngasenga ashimira Imana yo yamuje nawe yangiriye ubuntu imusanirirenga usana inyenyeri na mukobwa mwiza nkawe nawe noronga musa naho noca mu mahanga na wisi n'ijuru vyo matana sinokwanga uwo gutamuma nkayo manza ufise Jona shaka nahize imyaka nguri Cirore nirabamwo nkaryoherwa nkura amavuta nisiga nkamota neza naho bazarandri genda gukunda cyane urakaruhore nuri umukobwa uri gita solo sikiandara Andre iko naimbia sheri wake Andre atakufa mariage kabisa ari pre tariuha zoyisha umunezero w'umwaka ebana mu mariage yako ntakwimbiaga mama yangu zoyisha umunezero ntakwimbiaga kwe Andre wabyumvise nzokwimbira ebana ni offer na kuimbia tangia mbona nakimbia Biane kamera ibaro tuvugisha amasaha bashikira neza tuna subscribe cyangwa sabone kuri YouTube yacu je ndabakunda cyane ndarusha Andrea nakimbia nasikia natafa mariage unata